Aha turi ni muri zone Rusengo muri komine Ruyigi intara ya Ruyigi nyene aho naho nyene abanyagihugu bitavye akamu katewe na leta y'u Burundi ko kwandikisha inoti za kera zibihumbi 10 n'iza bitanu. Abanyagihugu bo muri zone ya Rusengo nabo nyene bakaba bitavye akakamo aho bariko baratunganirizwa bari ku mirongo. Reka tubaze abanyagihugu nabo twumve ingene igikorwa kiriko kiragenda, ingene izo noti bariko barazitanga, ingene bariko barahabwa uburesi, agapapuro kerekana yuko izo noti bazitanze. Bego wahashitse sangapi? Nashitse nk'isaha 6:30. Bega wasanze kuri zone Rusengo biriko bigenda gute? Je nasanze abakozi barungitswe na komine yacu ya Ruyigi bandika bisunze umwe wese karanga muntu afise kandi bivanye n'amafaranga umuntu afise bariko bayatora mu bugwa neza ntangora. Hitona ariko batwakira neza kubera barako batonze mu mutekano nta uca imbere y'uwundi. Kiriko kiragenda neza, abazindutse bamaze kwakirwa batanguye kubandika ariko natwebwe tuje mu nyuma batusabye ko dutonda kugira ngo natwe tuvemo dushikirwa mu kanya. Bega umurariko kugira umenye yuko uza gutanga ya mahera ngaha wararitswe gute abo mu bana bose barabimenye. Aba tubana barabimenye kandi no kwi radio twaravyumvise umushikanganje yarakisiguye neza. Ubu twavuga abo ngaha muri zone Rusengo bose barabizi kayo mahera bategerezwa kuyazana ngaha kuri zone. Je ndibaza uretse nk'abatamu nyene bo batapfa muhira nabo abatapfa muhira bashobe kuyarungikana ariko nka twebwe abantu nyene tubishoboye twayizaniye. Akuyarungika baravyemera ukazanira karanga muntu n'amahera yiwe baravyemera. Ego birakunda kandi birashoboka. Bega byagenze gute kuba mwari muyabitse mu nzu? Ego turashobora kuyabika mu nzu kubera hari abadafise konti. Ukaba ufise udufaranga ushobora kuzurakoresha mu muryango singombwa ngo bose baba bafise konti kuko afise konti abeshi n'abadandaza. Abandi nabo bafise amakonti n'abakozi ba leta. Mugatwe bw'abantu bato ni bake baba bafise konti kuko uronka udufaranga dukeya. Erega nutwo dukeyi baratubikisha natwo nyene. Nutwo dukeyi turabikwa ibihumbi 10 nta mahera banka mwibanki. Bega nta kibazo mwa mwaragize kugira mube muyafise muza yari yose barayabika naho byo bihumbi 5. Ego barayabika ariko natwe n'intambamye turazifise. Koko murabona ahantu bayabika ni ku mugwa mukuru w'intara. Niho hari amabanki honyene n'amakopeki n'ama microfinance. None twebwe rero n'intambamye zo kudatwara uko dufaranga duke tuba dufise urinda kuyipakiza ugafata urugendo nico gituma tudashobora so dufaranga dukeyi byoca bikugora uri wipakije kugenda ukagenda katubisa ukacukenera ya mavuta ukacukenera wa munyu byoca bigufata gusubira kuyipakiza kandi kugira uragende kutuvanayo ntituronka tuyabika tuvamo tuja ku mutumba turi nyungunganya turondera ubushira hamwe kuzigana no kuguranana kubera dafite tuyabika. Bega mugize ishira hamwe ayo mahera yo mwishira hamwe hari uyabika mu nzu. Tuyabika mu nzu yakubera atako ni hari tuyabika mu nyene. Tuyabika mu nzu bageze twayegeranije dufateje yabaye meshi tugaye tugomba tutangure kuzohava tukontora tugabure. Cyaza turahereza abanywanyi bakayabika hamageze kugabura kaza bakayazana. Ku bintu bijanye n'ibivyo kubika amafaranga aha mu Rusengo harabaye ihimiriza ryo kuvuga ati nimwiyandikishe tumenye abantu bakeneye yuko kopeke yuza ngaha mu Rusengo. Ivyo birabaye igihe biramaze imyaka itari mike ishika nk'itandatu iryo himiriza ribaye baragira urwandiko rw'abantu bifuza ko kopeke yuza ngaha mu Rusengo ariko yarabuze. Gushikana uyu munsi urabona ko biriko biragira ingaruka mbi. Ariko abo bantu bari bariyandikishije ariko uwo mugambi twararindiriye kushika wahereye mu nyandiko. None urabona ko uyu munsi biriko birazana ingaruka mbi mu bantu bafise agafaranga. Nukuvuga nk'umuntu ariko aratembera hariya mu ntara ya Ruyigi kuri ku mugwa mukuru. Turabona umuntu nk'umudandaza arose amafaranga ubwo nyene acayirukana kuri konte, kuri kopeke canke kuri posita akayabika. Ashikiwe n'agashida mu masaha y'umugoroba asubira kuza kuyatora kandi usanga bimworoheye akaca yakoresha cyo yakoresha bukeye akayasubizayo. Nta na microfinance ihari kubera barabisabye keshi kubera hariho nabikorera utwabo
bari barasavye yuko hoba niburi akamikrofinance nako bagatoya ariko ntikarashobora kuboneka. None ubu kugeza uno munsi urabona akamaro ko kubika amahera mu mabanki mu makopeke ubona hari akamaro? Hari akamaro nyene ku buryo nk'umuntu muto asanzwe ayabika muhira nta kamaro bica bimugora. Ego kamaro ni kanini ari nk'ufise udufaranga dufadika ntiwoyabika mu nzu kuko kuyabika mu nzu barashobora kuyagutwara. Ikindi naco iyo yabitse mu nzu nta bareka yateza imbere igihugu kuko iyo wuguruje konte urabitse kandi nawe bakongera bakakugurana. Urumva yuko uba wungutse. Twavuganye na chef de zone wo ngaha nyene mu Rusengo nawe nyene arashikiriza umwizero ngira ku makenga amwe abenegihugu baba bafise kuvyerekeye ivyuko babura amabanki yo kubikishamwo, ivyerekeye yuko bafata ingendo zirezire. Nawe nyene chef de zone wo ngaha arafise ica bivugako. Muri zone Rusengo ubutunzi busanzwe buhari kandi twarasemereye kuva kera ko tworoswa aho tubika bakaturosa kopeke cyangwa turosa iyindi banki cyangwa microfinance kugira ngo bifashe ubu butunzi ubona ariko buraseseka n'umunsi buza ngaha kuri zone bwishi bwari busanzwe bubiswe mu nzu. Rero muri yantu mbere kugwanya ubusuma kugwanya gusesagura twe twasavye ko by'ukuri umuvyeyi wacu leta ko yodufasha bakaturosa banki bakaturosa nabyo bishami bya kopeke byo kuzana no kuguranana kugira ngo biborohere ugize ico ashora aronke nahaca bisa no kugwanya bwa busuma bwo mu mazu. None rero tukasaba yuko bikunda ko bodutabara kayiturosa kirikari ngo ejo canke hirya yejo ufise udufaranga twiwe yoye kutubika mu nzu yoye kutubika muri ya mategano yoye kutubika mu majwe y'inzu kumwe vya kwa kera vyari bimeze. Baratwijeje batubwiye ko muri uno mwaka vyokunda ariko turarindire none umunsi kandi tubanadutega ibiganza umwanya n'umwanya yoramukishitse baba badutabaye cyane gose kugira ngo tubungabunge ubutunzi bwa benegihugu.